c'umupira w'amaguru citiriwe Ingoma niho habereye ivyo birori vyo gushikiriza icese Buramatari mushasha w'Intara yagutse ya Gitega Bigirimana. Imbere yuko abenegihugu b'intara nziza kandi yagutse ya Gitega bashikirizwa Buramatari mushasha, nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Général Major Evariste Ndayishimiye yakeje abenegihugu b'intara ya Gitega bagamburukiye indongozi zabararikiye kwitaba ivyo birori. Nakare n'ijambo ry'Imana ryo mu Baroma 13 riravuga ngo umuntu wese nagamburukire abamuganza kuko atakuganza kutava ku Mana, ukuriho kwagezwe n'Imana. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Général Major Evariste Ndayishimiye yatiye akamo indongozi ngo zimenye ko zitegerezwa kwerekana akarorero keza kubo barongoye biciye mu kubereka umwonga uhuma n'udahuma. Aha yashimikiye kukugwanya akaboregwe n'ibindi biyayura mutwe no kugwanya ibisambura ingo, kuko ingo iyo zipfuye n'igihugu kiba gipfuye. Kugwanya ibiyayura mutwe, hari abazi yuko ibibazo vyabo bizohezwa no kunywa ibiyayura mutwe. Hari abamaze kwita mu kaboregwe, bakibaza ngo kunywa ukaboregwa ngo nibwo mugabo akibagira ko bariko bariyica. Bajya bacuruza zirya nzoga zica abenegihugu, bobi wabo bikenereye amahera gusa. Mwebwe nimwe muzi yuko bariko barazana wa mwongo uhuma, mukamenya ingene murera abo benegihugu bave mu kaboregwe, bumve yuko iyo barose udufaranga ari utwo guteza imbere umuryango. Iyo ugiye mu kaboregwe ukaja mu biyayura mutwe ubuhejeje kwica ubuzima bwawe. None ko twashaka ko Umurundi azohora ashika mu zabukuru atakigira utuguva afise imyaka 100, none mwumva nitwabura gwagwaruka rutarakwiza n'imyaka 40 igihugu kizotera imbere gute? Mwebwe rero indongozi nimubereke ingaruka mbi. Muravyibuka mu miseze Kanyanga yari yigaruriye abantu gushika hata mugabo agiterura n'umuntu amujana kwa muganga. N'ubu hariho inzoga z'ibiyayura mutwe nama numva abantu bariko baranywa. Mwebwe rero ndongozi tangura mubereke yuko ari uburozi nabo bariko bariroga. Mwebwe ndongozi mwerekana umwongo uhumwa n'udahuma, kugwanya ibisambura imiryango, kuko bariko barasambura imiryango kenshi ntavyo bamenya. Abagabo urasanga yirirwa kwirigara, hanyuma akagenda umwimbu wose yarose akawumarira mw'isoko agacajana muri vya biyayura mutwe n'inzoga, mugasanga umuryango inzara irabishe, ubukene burabishe. Ngo kirazira kwibagira iyo wavuye. Aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Général Major Evariste Ndayishimiye yatanze akarorero ko muri Bibiliya aho Abisirayeli bamaze imyaka 40 mu buja bwa Egiputa, ati n'u Burundi bwaraciye mu bihe bitoroshe, ariko uyu munsi ngo harageze ko bahagarika kwidodomba, ahubwo umwe wese agira imbona kazoza yerekeza ku Burundi bwifashe mu 2040 n'u Burundi buteye imbere mu 2060. Nasanze Burundi, abarundi twari tumeze nka bene Isirayeli bari mu Misiri mu minwe y'ubukoroni bwa Farawo. Hanyuma umunsi urizina Imana irabarokora, barava mu vyara vya Farawo batangura urugendo bagana igihugu basezeraniwe, igihugu c'amata n'ubuki. Natwe niko kuko Uburundi bwari bwarafutanye buja mu minwe y'igikoroni, hanyuma turava muri iyo minwe y'igikoroni dutangura urugendo. Kandi urwo rugendo ntigwari bworoshe. Nkunda kubisubiramwo kugira ngo tubitegere. Igihe bene Israeli bari mu bugaragwa bamaze imyaka 40, mwihweje n'Uburundi twaragenze imyaka 40 turi mu magorwa atagira uko angana, ubwicanyi, ubukene butagira uko bungana, dusanye n'abari mu bugaragwa. Muravye kuva mu 1962 mugateranya n'imyaka 40 muca mubona 2002. 2002 niho abarundi bari bahejeje kuvuga bati duhagarike ingwano, tureke gusubira gucanamwo, twubake igihugu cacu.
turabandanya rero urwo rugendo Uburundi turabutangura kububona, ariko nticyabujije yuko hari hababona yuko Uburundi bwoguma uko bwari buri. Kumwe kera babona abene Israeli baraba mu Misiri bakibuka ibihaza barya n'imyungu, hariho n'abandi bumva yuko Uburundi bwo kwigumira uko bwari buri. Bituma urugendo twagenda nago nyene tugenda buke buke umenga turiko turanyinyana. Abantu bagikeneye kurya yamana uzosanga bariko baridodomba babona yuko bakeneye za mfashanyo kubera batageze bigishwa ngo bamenye ko hajya twari mu bihe byo kurya mana byo kurondera imfashanyo. Muhora muvyumva hari ababaza ngo mbega ko tutagira amadevize, muga ntibabaze bati mbega kare yava hehe. Amadevize yava mu mfashanyo. Uno munsi rero kuva mu 2015 iyo mfashanyo ntiyagarutse. Ubu harageze rero ko natwe turonka ayo mahera mva makungu tuyirondereye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Général Major Evariste Ndayishimiye yaciye yerekana Ibirori Buramatari w'Intara ya Gitega. Bamwe mu bene gihugu bo mu Ntara ya Gitega bamenyesheje ko bakiranye akanyamuneza indongozi bahawe, bakamenyesha kandi ko n'impanuro bahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bazifashe nka nkama. Rero n'umunezero ntangere, mbere twishima ko tashe gushika hano tukabwiye yuko byari ibirori bimeze neza cyane, twaryohewe twahimbawe, aho nyene cyubahiro yashikirije Buramatari wacu w'Intara ya Gitega. Mbere twamwishimiye kuko na indongozi giye kutuja imbere mu bikorwa byiza cyane muri ntara, aho tugiye twabase n'impanuro zanye n'icubahiro kugamburukira indongozi kuja ku bikorwa guheba ubunebwe, tukaja mu bikorwa biteza imbere igihugu kugira ngo mwene igihugu hari we hose teza imbere yongera teza imbere igihugu. Rero n'akanyamuneza ntangere turishimye kubona yuko tuba turiko turashikirizwa indongozi zigiye kutuja imbere kandi natwe twishimira. Menyabuye twara no matora abe indongozi twagiye twitorera zikatuja imbere, mba n'akanyamuneza ntangere twiteze byinshi kuzobagamburukira kudoshira mu ngiro mbere tukaja hamwe twese ko na kare tugumwe twese birashoboka kuko ari civugo cyane cyubahiro cyane cyo Burundi kugira ngo dushike ku mbona kazoza y'u Burundi ya 2040, kugira ngo dushike ku mbona kazoza ya 2060 ko dushobora gushira ingufu hamwe, tugashira hamwe ingufu tukarondera twese no kuvuga kurima no korora. Ivyo bintu yabishimikiye ko cyane, tugacanga imiserege kugira amazi yacu ntazaratembera mu ruzi ahubwo agume mu ndimiro zacu, hanyuma dushike ko guvyo igihugu cifuza. Na cyane ico nico gikuru cyari gikenewe guko byose imbere haza Imana, naho wowe ukomeye gute cyangwa utunze gute udafise Imana nukuvuga ivyo byose birayonga bikakuvako. Bisaba ko tumanze kwiyegereza Imana, hanyuma n'ubundi no mu mitima yacu tuyishireyo kugira ngo kagumara kamere katavayo mu Mana yacu. Tumenyeshe ko Intara ya Gitega ubu yongeweko amakomine nka Mwaro, Karusi na Muramvya. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'abakozi bo mu bushikiranganje butandukanye, abashinga amateka, inzego z'umutekano nizo kwivuna abansi, abakozi ba leta, abikorera utwabo, abaserukira amadini n'amashengero, tutibagiye imigwi yateramishije nk'abatimbo bo mu Gishora, Lenox Band hamwe na DJ Fernando.